Bagabo ndakubwiza ukuri nanze ndakompirije ubuzima nka Adamu na Eva ejo ndaraye no kuri ibi vyombo ntavyogeze ndakubwiza ukuri. Ntihagire umuntu azoguhenda urashobora kuryama neza n'amahoro mu nzu yawe ivyombo bitogeze ndakubwiza ukuri. Uvyogeze ni vyiza mugabo nahene utaronsa akanya canke utavyiyumvisemwo ntubikore ndakubwiza ukuri. Itegeko rigenga abanebwe rimwe hari igihe rivuga ntugakore ikintu no munsi wokoze neza ndakubwiza ukuri. Ntibaguhende ngo baguforcinge ngo woze amasahani ngo ibintu vyose bikeneye kuboneka ngo perfect ngo shine ndakubwiza ukuri. Ufise umwanya bikora, udafise umwanya uvyihorere wicare nawe usire akaguru ku kandi uruhuke ndakubwiza ukuri. Nejo n'uyundi munsi uzobikora. Murabona ko nari maze kugera nka ugiye guheza aha ndavyogeze vyose ndabisira mu ndavyunyuguze kugira ndabisire mu mashini niza gukora akazi kose zewe no kunyuguza gusa ntibize mu mashini bicafuye. Bamwe batazi koza neza ivyombo bapfa gusira mu mashini, ivyo ntabwo ndabisigikiye. Nawe mera nk'ubinyukura gatoya uvyoze neza mu kubisira mu mashini kugira imashini nayo ize koza neza kandi ntinacafure. Ndabonye bamwe bapfa gukubitira mu mashini uko nyene batavyunyuguze neza. Ntabwo ari vyo, harya uba uri kurya umucafu gusa. Imashini iroza na wewe woze. Imashini iza kugufasha n'amazi ashushe kugira ikuremwo amabakteria mugabo nawe urakora akazi kuvyoza usira kw'isabuni ukanyukura nk'imirumyo n'ibiki n'ibintu bicafura gose byoze neza ntukubitire mu mashini uko nyene utavyogeze. Sawa. Bagabo gira ibintu bizima ego nukuri no musi ndabivyukiye ko Papa Jeremy yari gutegura Jeremy amutwara kw'ishuri nanze rero canza muri ibi vyo koza amasahani no kugira isuku mu gikoni ndakubwiza ukuri. Birakenewe igihe utavyumvisemwo wumvise urushe ntukompire ku buzima busanzwe buri komplike. Ntuce rero wigora gose, kora ivyo ushoboye ukore bike bibaye nawe ubisigire n'abandi ndakubwiza ukuri na bene barafise amaboko. Ego mugabo simvuze ati nukubaho mu mwanda canke ngo musagikanye ngo ukora iki niki uronsa akanya urabikora na waronsa akanya kabikora. Sawa, nta kuza kwivuna muri ubu buzima, nukugira ibintu vyoroshe ntukompire ku buzima. Amasaha abasafuriya nukuyoza neza usiremo isabuni unyukure ukorese naka gakomeye kugira woze neza isafuriya inyuma inimbere kugira wisugure neza ndakubwiza ukuri. Bagabo nuko burya benshi bibaza ngo ntuzeye ngo ibintu ngo vyiza birizana no kubirondera ndakubwiza ukuri no kubirondera ni koza no kugira isuku woze n'amazi ashushe kubera amasafuriya tudayasira mu mashini uyitondere unyuguze ugira ibintu bizima ndakubwiza ukuri. Hama rero uce woza nabirya wogeseze intuzeye ivyombo ni vyiza koza aho wogereza ivyombo ukahanyukura kuko nahene haraza amabakteria kuko nihuhezeze kogereza. Unyukure nako kantuze ako kantuze utwo tuntu wogesa ivyombo utwoze neza utwoze nyene udusugure kugira bagabo next time wongeza ivyombo ntuburi kugira umucafu gusa. Hariho benshi bibaza no gusira kwa amazi ashushe. Murabona ko ndasize kwa amazi ashushe kugira ndaturongorore neza ndatwoze neza. Aho cufata rero ukavyunyuguza neza ukabisira muri kariya kandi ka box. Hama rero nyene bagabo aho ba wabikuye amabakteria yose kubera murabona ko turi gusira kwa amazi ashushe ntitugomba gusha. Zewe ndarativye nico gituma mbona amazi yashushe ndayegira. Hama rero bagabo woze neza aho hantu wogereze ko neza. Bagabo woze neza murabibona ukuntu ndiko ndabikora. Nuko nyene uzimya amazi uzana agatambara uhanagure nyene aho amazi ya excess yagiye. Hama woza ko kantuze yako uwo mushwara neza woze neza hose
aho hose iryo bomba ryose ubyoze, naho nyene ku ruhome rw'intuzeye rw'inzu nukoza, kubera aha hantu bahakoze kijambere, amazi naho atemba n'ibintu bitarukira ku ruhome urashobora kuhoza neza n'amazi. Murabibona namwe ivyo ndiko ndagira, murabona twavyogeze neza. Canza kwisiga ku bintuze, kuko igihe uri guteka ibintu biratarukira ku ruhome, ku masiga. Hama rero bagabo twayogeze neza, ndakoresheje iyi sabuni ndayigura kuri Forever. Ego mugabo mwebwe mutazi aho mushobora kuyigurira, ndayidandaza muri TikTok shop yanze, mugende muyirabe. Hari ngaha muri Norvege iyi sabuni ntibakiyigurisha, mugabo mu bindi bihugu ndabonye umenga baracayifise, muga twebwe ngaha iwacu ntitukiyigurisha, mugabo turafise ayandi masabuni. Nimugende murabe muri TikTok shop yanze, n'amavuta yo kwisiga n'amasabuni byose birimwo ndabifise, ndabidandaza. Ibintu vyo kwiyonza byose ndabifise. Hamunyukure neza iryo shiga, uryoze neza, ucufata rero uhanagure n'intuzeye n'umushwara, kuko bagabo tugomba ibintu twoze ahantu haboneke neza. Genda urongorora uwo mushwara, ucugaruka ukora ibindi bintu nyene uhanagure neza, kuko nyene ugenda usubiramwo ibyo utagize ngaho ku mpome, ugenda nyene wozisiga neza kugira iboneke nk'irisukuye, kandi nyene ahantu haboneke neza nawe wiyumve neza. Murabona ko ndarimpezeze ngaha ndakogeza isiga, ndoza ibihome, ndapanga ibintu neza. Hama rero murabona amasafuriya ndayasire ku ntuzeye, nsize isabune mu ntuze mu mashini yoza ivyombo kuri vya bindi mpezeze, ndabisunikirayo nyene mu mashini. Ntabwo vyari vyinshi gose, mugabo ndabisizeko. Hama rero uca waca, kubera ndamanzize kuvyoza ndavyogeze kugira ndavyogeze muko ndabisira mu mashini, cankoresa iyi programa ya 4. Iyi programa ya 4 rero ni gusangura nyene yoza isiramwe amazi ashushe igakuramwo amabakteria. Hama rero aka kamashini nako ni kamwe kankorera agahawa kanze, nakone ukoze neza nyene usangura umucafu waho. Bagabo no kugira ibintu bizima, sindokubesha. Burya isuku rirakenewe mu buzima, ubaho neza ata bintu wiyumvamwo. Murabona igikoni kigaruce kuba gishasha. Ego reka nsira ibintu ku rutonde, ayo masafuriya ndayatondeke, ndayakuyeho ya masafuriya. Murabona ko ubu haboneka clean. Bagabo reka rero nze kugira ku meza yo kurira ko nayo ndayoze, ndayisangure. Bagabo ibintu ni vyiza, no gukora ibintu bizima, isuku rirakenewe. Murabona ko ndari ndakwakeze n'akabuji. Hama rero uze kugurura amarido hanze, hari hakiri haracari mu gitondo ca kare, nico gituma mubona ata ntuzeye iriho. Ugurure amarido, hama rero kuri ibintu bizima. Zewe imeza niyo nkorera ko, hari gihe mba ndi gukora nkakorera kuri iyi meza, arico gituma mubona nyene mba ndacanye ndasize ko amashurwe, niko biboneka. Murabona iyi ntuzeye iyi meza nuko nyene iboneka. Ego murabona igikoni kirasukuye, intuzeye. Reka rero nsira ko amazi ndabe ko ndokora ibintu bizima, ndotangura gukora akazi ko mu gitondo. Nuko nyene murabona hanze ntiburaca neza, ni mu gitondo ca kare. Igihe rero utawugeze ivyombo uravyuka mu gatondo kabikora ka kare. Murabona ko igikoni ubu kiboneka neza, nuko kiboneka ubu. Ngomba rero ngira kayi kugira nanze bagabo ndibereho neza mu buzima. Ndazanye ikintu zeye kubera ubu ndi kugerageza kugabanya ibiro. Aka kayi ni vyiza kugafata mu gatondo igihe ugomba kugabanya ibiro. Karagufasa ku ntuzeye ikintunwa mu gitondo kugira gafasha kugabanuka mu biro. Aka kayi ndakadandaza muri TikTok shop, ni munyandikira ama message mugakeneye. Hama rero ufata akantuze ya gatibage kamwe, ugasuka ko amazi ashushe hejuru igikombe cyuzuye, hama ukatureka ako kayi kakagumamwo iminota 3. Ego zewe rero ndaciye manza kusoma Bibiliya, ndagasira ngaho ku ruhande nsome Bibiliya, kuko zewe kira mu gatondo hari ndasoma Bibiliya nkasenga, muko ntangura intuzi ibikorwa vya misi yose.
urabona nibi inza ndandika nyene imirongo yanyubatse mu mutima ndaza ndayandika hasi bikamfasa nyene ukuntu ndiyumvira ijambo ryiza ndasomye mu gitabo nkunda kuryandika ntangura kwandika no munsi itariki hama rero nkabandanya nkora n'ibindi nkasanza nyene gusoma Bibiliya ndabibereka ngaho imbere ibi bintu biratuza mu mutwe biragufasha nyene wiyumvira ibindi vyiyumviro ndakubwiza ukuri ibintu uzi urabikora birafasha kuguturiza kuguha amajambo y'ubwenge burya Bibiliya irigisha gusa abantu benshi bayifashe ukutariko Bibiliya ni ijambo riguhumuriza ni ijambo riguhumuriza kuko harimo abantu bagiye baca mu ngorane zitandukanye mu buzima butandukanye nawe ufase Bibiliya ukayisira muri iki gihe cyawe uyitware muri iki gihe cyawe ubitware muri iki gihe ufate Bibiliya uyisire muri iki gihe ugezemwo nico ngomba kubabwira ati ikintu wize muri Bibiliya uco ugerageza kugisira muri uwo mwanya urimo muri iki gihe urimo iryo jambo niryo ndarinsikiye ko niryo ndarimbonye rimeze neza ndarisomye kangahe uwo murongo ndawusomye hari Luka 17 igice cya 5 igihe bajya bigishwa ba Yesu bari kumubaza ati ngo twigise ngo kwizera kirababwira ati nukuri ndababwire ngo mufise ukwizera nk'urutete rwa senemu ino muri Norvege bavuga ngo senep fre akantu ze akabuto gatoyi ka senepu ico giti ntaco nzi mu Kirundi je nsomye Bibiliya mu Kingereza no mu Kinoroveje kuko nivyo ndumva umenga ndatahura gose Ikirundi ndakisoma buke mugabo ntabwo ari sana ntabwo ndavyumva gose mugabo ni hajya igihe Yesu yavuga ati ufise ndakubwiza ukuri n'ukuri atufise ukwizera guto kungana n'urutete rwa senepu ngo wobwira ngo ico giti ngo cirandure ngo cite mu ruzi ibintu nk'ivyo urumva nyene wowe ufata iryo jambo ukagiyumvira ko ati kwizera ikintu ukagisira ku mutima naho coba ari gito akantuze gato gose kwizera ni ikintu kinini ati wokora ibitangaza birenze ufise kwizera sawa zewe rero uwo murongo ca ndawandika hasi nkaza ndawusubiramwo igihe ngiye muri aka gatabo kanze nkawusubiramwo atakibazo kuko uca buca kwizera nkaza ndawiga ko nyene nkaza ndumviriza n'abandi ba pasteri n'abandi bantu bavyize kugira ngire ico nyaga n'abantu sawa rero ibi bintu zewe nanze ndakunze kubikora mu gatondo nkicara hasi nkandika ku bintu bizanye n'ubuzima ijambo ry'Imana ubuzima busanzwe n'ibindi bitabo murabona ko atari Bibiliya yonyene n'ikindi gitabo gisanzwe c'uwundi muntu yanditse naco ndagisoma aho ku ruhande hariho ngo the leader of reka ndabe neza simvuga ibitari vyo the laws of leadership naco ni gitabo uwundi muntu yanditse hama rero natsene ndagisoma mu kanya kugira nyene nkuremwe amajambo mazima amajambo arubaka burya ni vyiza rero kuza murasoma ibitabo bitandukanye biragufasha kukungura mu bundi bwenge ukayaga n'abantu bafise ibintu bizima bakubwira apana baje bakubesha sawa murakoze mugira umunsi mwiza ndizere ko we rise by lifting others igihe ufasiza abandi bantu niho nawe Imana ikuduza ico gitabo ndandikamwo utujambo niko cyari canditseko sawa murakoze mugira umunsi mwiza